gospel kandi bariko baragwa kubera atako barashigikirwa bako barashigikirwa kuko babantu nyene bashigikiye muri church nta ntibariko barababa hafi ngo bagira iki babarere mugabo hari ama eglise amwe jewe nzi afasha les artistes afasha ingabire amataha bakabashigikira bagashamo na miliyoni yabo kugira ngo ugwaruka rutera imbere canke aba artiste bo muri gospel batera imbere arahari mugani make ni bakibone barabitahura aba pastor bacu nabo barafise ikibazo cyo kwikunda badakunda gushigikira abana babo umenga bari ibintu by'ibikoresho aza karirimba gataha mugabo ateza gushigikira abarimvye bakabankuhaje bakabashigikira nico tufise n'ikibazo cy'aba bavyeyi bacu aba pastor bacu ntibanze gushigikira abana babo bashaka kubakoresha ibintu by'ibikoresho no muririmbye ateza kumufata nk'umukozi w'Imana umuririmbye ateza kuba nk'umukozi w'Imana kujya kuntu je ndindani muri komite yo mu eglise ibintu bikorera gwinani ndabizi ugasanga umwarimu araronka agasabuni n'ubundi muntu aronka mugano ujya muririmbyi Himbaza Imana niwe atuma abantu baje mu mpwemo kugira mu pastor avuga ubutumwa bwiza bigere neza nuko hari umurimbyi amubanziriza wa mutegurira ikirere amashimwe y'abana bawe akubera umunsi vyiza mwami reka amashimwe y'abana bawe akubera umunsi vyiza mwami reka amashimwe y'abana bawe azumva ndababwira kandi kantu situko navuga aba pastor no abantu babafise umutima muri eglise usanga bafise uburyo babimenye yuko ico bivye nico wimbura wimbuye amafaranga uzo kwimbura amafaranga kandi agwiriye cyane baza kumenya yuko uhaye murimbye amahera atigenda muri studio ububitse ubutunzi bwawe mu ijuru ahantu atari ngese hatari abasuma ubwo ngo urikura bika ubutunzi bwawe my friend ndakubwira ikintu kimwe nutabikora ugifise akaryo ayo mafaranga wari gutanga kugira ngo umurimbye aje gukora ikuwa c'Imana avuge Kristo aje muri sida avuge Kristo uzovuja kuyatanga mu bitaro Hello bakunzi mukurikirana Ndufacom TV uni wa mwanya w'ikiganiro mukunda cyane kandi mwari mukumbuye citwa gute Himbaza Time. Uyu munsi rero ibintu si vya bindi turi kumwe n'umuntu adasanzwe nyene umuntu adasanzwe sindamuvuga mu izina reka vyivugire turamuhaye ikaze. Shalom neze ko muguwe neza aho muri hose bamwe ngo nivuge amazina yacu amazina abavyeyi batwitwe mu gisa Daniel amakazina kakazi batuzi ko cyane ni Dani Worshiper murakoze hamatuba mukanyosha pega urubatse cyane yo ndacari umusibateri ndacari kwisoko vrema inkumi mudukurikirana Ndufacom TV rero ngo aracari kwisoko kabisa sinzi mbe n'isoko ya hehe mukanyosha mukamenge mugisyo hehe sikiragoye kwishyura icyo kibazo yani isoko yo mu muhemu sinzi Okay, ngira uwumva yumvise reka twibandanirize n'ikiganiro Himbaza Time. Bega watubwiye aho uba usanzwe ukora iki mugangira bavyumvise Dani Worshiper. Reka rero utubwire gato Dani Worshiper gikorwa nyamukuru asanzwe akora naho hari habamaze kucumba. Bon, Dani Worshiper n'umuntu ahimbaza Imana kuvuga ngo je ndumuririmbyi ahimbaza Imana pana wao ndakora indirimbo zo kuryohera isi kugira iki ndirimbo kugira ngo shoye guhimbaza Imana bon mwandi majamo ndumu worshiper I am a worshiper kukana turakagaruka ko rindira gato mu kanya turakagaruka ko rero tugiye kwinjira mu kiganiro ido nido utuyagira ivyo ingene ivyo bintu byagufashe ingene vyaje ko babikora gutandukanye reka rero tubwiye nawe ingene vyaje bon jewe kuri vyaje kugira ngo nahure ibanga ryo guhimbaza no gutazira bo kera ari kuntu twabikora kuririmba biri uburyo bubiri
hariyo ico bitwa presentation benshi bakora presentation but ko aririmba umuntu canke uko present ikintu ariko hariho difference yo kuririmba no guhimbaza Imana kuvuga ngo iyo uri kurahimbaza Imana uhimbaza umuremyi wawe uvuga Kristo uvuga Imana muri wewe muri majambo hari ukuntu kera nabikora kera ntatahura ibanga ryo guhimbaza Imana kwitwa umuworshiper ari ukuntu kera nabikora but iyo bantume kuri stage kuhimbaza cyo kuririmba hari ukuntu nabikora ama cascade menshi ibintu nk'ivyo bo iyo umuntu akora ibintu vy'ama presentation cyangwa ama cascade ibintu by'ubuhinga but abantu bakora kumviriza ntibashaka kubona Imana uri kurahimbaza bo baca batamarira wewe bakaba baraba wewe kurabibona ubwo baraba wewe wow aririmba neza ntibashaka kubona Imana muri majambo hariyo itandukaniro ryo gupresenta n'itandukaniro ryo guhimbaza Imana kuvuga ngo iyo uri kurahimbaza Imana hari ukuntu kera nabikora nkuko nababwiye naragira ibintu abantu bakaryoherwa ati danarimba neza ariko mugabo nkumva ko nanje hari ubuzima ntako ndatanga umuntu aririmba n'umuntu ahimbaza Imana hariho difference nini ko umuntu aririmba nta buzima atanga ariko umuntu akora iko cyo guhimbaza Imana muri we arumva ko hari ikintu ari karatanga hari ubuzima atanga mu bantu rero maze kwitahura ntahura yuko ntakwiye kunezereza abantu makaskade kugira iki kubaryohera bakatuza n'amafaranga ko yatwabaryoheye ariko ntahura yuko nkwiye kuba umuntu ahimbaza Imana harabiye ku masantima y'abantu kuko nkora ibintu biryohera abantu ntahura yuko je ndi umuntu ahimbaza Imana nkwiye gutanga ubuzima mu bantu ko muri kiya kibanza nyene bo hari umuntu ashaka kuba yaje kuguhimbaza Imana afise ibibazo afise ingorane rero ntakeneye amakaskade uwo mwanya arakeneye ko umubwira ikintu co mukura mu kibanza rimwo kikamuzana muri presse yo guhimbaza Imana bituka amayivu kiraho nyene ico kintu nuvumenga kiri très important ariko ndafise akabazo no kubaza mbega barya babikora kagira ama feelings ama cascade biriya bintu byose ntashobora guhimbaza Imana wewe bo bijya si franco yo guhimbaza Imana bijya ni presentation but urashaka kubikora muri competition ariko umwanya wo guhimbaza no gutazira ntago bikenewe kuko ni wabikora uzosamaza abantu ntibashobora kwisanta ku Mana cyangwa ngo bibaze ku Mana cyangwa babe ko conscience n'Imana baca baguma baraba wewe kubera ikuri basamaza rero bo bifise umwanya wavyo hari umwanya donc ni umwanya wa competition umwanya wa presentation ariko umwanya wo guhimbaza no gutazira ntihakenewe ibintu byinshi ko busamaza abantu iyo ntago ari worship je numvise message ushatse gutanga no kuvuga ngo abantu bamenye umwanya ikintu gikoregwamo ko hari aba worship leaders benshi ataratandukanye ivyo bintu ugasanga ashite muri eglise bwa buhinga bwose afise ashaka kubuzana muri worship wowe bahaye message ko ivyo bintu bifise ikibanza bikoregwamo mbega watanguye kuririmba ryari bo jewe natanguye kuririmba kera ariko nuko ntagira ubuntu ngo nkizwe hakiri kare ngo ndabibemwo kera bonse waririmba udakijije waririmba sekira fait umuntu je ngabire narayamanye nta n'umuntu yigeze nyigisha kuririmba nukuba hari kirimani yarashize muri jewe kuva kera naho ntari bwakira umuco je nakijwe 2009 2010 urumva ni kuvuga ngo naririmba ivyisi nari umuhapere kera twe batwitwa ba Tupac twaririmba indirimbo z'isi ubundi mwanya wakatwitwa abapisque yakora afise ubrada dusarabangana twaratamba ibintu by'amapa batwitwa abapisque kandi ya mugwi no wakero nawo nyibukije hari n'undi mugwi wakera cyane wakera gose barimba nyene ngamo Burundi twarabakunda cyane rero rero Imana yagiye kunyegereza muri 2009 2010 aho sare bwitore neza na neza ngo ndi ngahandi umuririmbyi ameze ukuntu narabayeho imyaka myinshi nkorera muri church ntaritora mungana nagiye mu ministere menshi muri za 2012 2013 komsa nguma nitora natanga kwitora neza gukora carrière solo yanje kwitwa umuntu ahimbaza Imana en 2018 mungana natanguye kwinjira mu mpamagaro nyene mu 2012 2010 natanga kwinjira mu mpamagaro no nakizwa 2009 ndakira Kristo kumwabera umukiza mu buzima bwanje mugabo dama hari abantu ari ntahe
harimo inahe ngaho hantu kuvuga ngo 2009 nkikizwa hari imyaka nabayeho ntakijijwe neza ugasanga umuntu araja muri eglise mugabo ubuzima bwe butarahinduka Imana ntiraba ngo ufise ugiyiza Imana irakeneye ko ubuzima bwawe buhinduka hari abaririmbyi benshi umunsi bako baraja ku ma stage bahimbaza Imana mugabo ubuzima bwawe butarahinduka ubusambanye ni bwa bundi nyene ubeshi wesiko ni bwa bundi nyene ariko turakeneye kuba ubuzima guhimbaza Imana n'ubuzima tubayeho ntago ari kuririmba bifo ko aho baye bavuga ati ujya muntu eske n'umuntu ahimbaza Imana vy'ukuri mu ngeso bakabona ko umuntu ahimbaza Imana ukazana ugatanga ubuzima mu bantu utari kuri podium apana kuri podium n'ahantu tuza kwa ngo twatse umuriro bon duhimbaza Imana mugabo muhira niho wakiteza kugaragara nk'umuntu ahimbaza Imana mu ngeso zawe hamwe Imana ikuravye kwishimira rero nabaye imyaka myinshi muri church ndirimba abantu bagahezagirwa mugabo ubuzima bwanje butarahinduka ibyo bintu wabikora gute kugira urimba abantu bahezagirwe ibyo bintu bitakurimwo wari kurigirisha mu majambo make yes kwigirisha ahubwo nuko igihe nicari bwage ngo umuntu ashobora gufata decision gufata igingo kubwaje nkizwe nakijije kubera papa yazanye undi mugore mukadata yazanye undi mugore twe twari abakatolika bari convaincre twakure muri katolika agacupa dukubita kagwa urumva haraye Imana dukuye je ndubirwe bari baje byoroshe Imana yagize neza ni grace Imana ari nziza munakuru ubu haravye Dani wubu uye nuko Dani wa kera ntamubonye Ele yahaza agacupa kagwa boya gasogora aryoherwa cyane Imana kwerigira neza kandi ikura kure iyo ntaye yawe y'ukuntu wakijwe ari uko papa wazanye undi mugore ntitwinjiramo cyane byo babirebire wawe ntakihari mama wawe wacu arahari ariko batandukanye n'umuvyeyi wacu tukiri bato muri batoya hamaza n'uwundi yarazanye abandi bagore benshi bwa vyanka badufata nabi nawe yarabaheze birangira abihebye rero umuraho kandi ariko mukomeza kubona Imana ibagirira neza none Dani nkabumvise Dani bakumva worship wobashira ko bikava mu majambo tugashira mu bikorwa gato kabumbisha gato wikoze mu gahogo kibazo kabisa mwanya ni kwawe reka mashimwe y'abana bawe akubera umunsi vyiza mwami reka mashimwe y'abana bawe akubera umunsi vyiza mwami reka mashimwe y'abana bawe akubera umunsi vyiza mwami haleluya amen ndagushimiye urukundo kumbe nawe urazi kuririmba oya nagenda kwigane amavuta yarafashe ingabire irandukira ukuri onction irandukira amen ndumvise n'ukuri urabishoboye kabisa urabizi hama mbega urafise indirimbo umaze gukora ni zingahe ufise imigambi ya gute ufitiye iyihe projet bwira bariko baradukurikirana yes bon imigambi irahari ni myinshi but habura kaga finance kaka note ibintu byose kugira imigambi ishoboye gukoreka harakenerwa money harakenerwa mahera ayo nayo ni every tubwire imigambi ufise ndakubwira mushigikira shembwira hari abayafise imana ubu nyene ishobora kuyahamagara yita ibitariyo nk'ibiriho haleluya rero banza uvuga iyo migambi ahashobora kuba hariyo umuntu agomba gushigikira ariko urazi kugira bagushigikira ubanza kuzana projet hama bakayifinansa après amen ndamukaribu mushigikire hama ni kuvuga ngo imigambi yanje
ndafise YouTube channel nitwa Dani Worshiper indirimbo imwe nakoze c'était en 2018 itwa ananiwazia mema kila siku bivuga ngo atwiyumvira ko ivyiza imisi yose mu rurimi rw'ikirundi hari n'utundi video dukeya ndafise indirimbo nyinshi nanditse ziri mu kaye ntiziraja mu gikone aho bitwa muri studio zose ariko but vuba hari indirimbo iri muri studio ndiko ndakora rigisohoke n'amavideo amasamo meza cyane hari n'ibindi biri imbere ibyo byo bizari too much cyane rero ndibaza abadukurikirana bavyumvise nihe message woha abantu nibihe kugira wavuze ko ikitumudashika kuri projet ari mani ico kintu kirakomeye cyane umunsi rero hari abantu badatahura abona umenga nyene hari n'abaririmbyi basi nku afise ingabire yo kuririmba akabona ntari karonka uburyo bwo kubikora ugasanga yabitaye hariho abaguma bakata baja muri sekira bavuga ngo gospel nta mafaranga irimo eske nk'umunyengabire yoshobora gutakaza tama yiwe kubera amafaranga ataraza niki wovuga kuri ico bon umuntu atakaza ataha ariko arabura igikuza ataha yiwe ico kintu gikuza ataha yiwe ni ya moye finance ni kuvuga ngo muri gospel bakwe kumenya kino kintu ndabivuga kandi babyumva twe kumenya yuko dukwiye gushigikira les artistes abaririmbyi bacu birababaje kumva muri cece uraheje guhimbaza Imana wamuhezagiye umuntu akazomu ati ngo wampezagiwe gusa y'amajambo ariko turakeneye gushigikirana by'ukuri nimba ujya muntu yaguhezagiye ronde yani bumbi jana mu bati genda uje muri studio uwo ni wo muhezagiro rero ingorane dufise muri gospel ntituzi gushigikira umuziki ntituzi gushigikira abaririmbyi bacu urumva birabaje cyane kubona abantu b'isi bashobora kuba boshigikira abantu b'isi babo mugabo twebwe abantu kandi ngiye kuri abantu benshi dufise amafaranga abantu turi muri gospel abantu bakijijwe none twama tubona amaeglize amamodoka ya Paris amavangware amamodoka zimwe mugabo ugasanga umuririmbyi ari hahandi nyene bon nta mutima wo gushigikira turabona muri gospel ariko sekira zirashigikira cyane kandi bajya abantu babo nibo bazishigikira we barashimana n'umukizo ashaka kubashigikira gospel bambe sekira harakijijwe akanariha n'amafaranga kaje mu makonse y'abantu baririmba sekira ahubwo ugasanga bategwa concert ukijijwe ntagire umuntu aza kugushigikira urumva ikintu kihari umunsi arico nkunda kugarukako kunze kuraba nk'aya makonser akomeye akunda kuba bavuga ngo nukurisha amafaranga kajo bantu kabona bahagaze kuri Facebook bariko barandika amakommentaire ngo ibintu vy'Imana ngo ntibidandazwa baponda nico uri kurasigura ariko bamenye naho bako baraponda bamenye yuko amahera ari kintu kidufasha mu gukorera Imana babimenye niho ndabivuge nabo baponda ngo wakoze evenement yo kwinjira ku mahera umuntu wa gospel ngo ukoze icaha ngo urarihishije guys mutahure sukurihisha ahubwo mwateza gutahura ko numukwe gushigikira abaririmbyi banyu uko ujya mu nuko banga ko karihisha amahera les instruments zizokora muri iyo concert azikota amafaranga intebo zokwicara kayikota amafaranga nico ituma ari amafaranga arakenerwa mu tworo ivyuma bikora biba ari byinshi cyane stage kuni amaje de lumière ibintu byose amakamera murabizi rero bikeneye uburyo rero bakwe gutahura uko atari guca amahera ngo khayema n'ubwira ngo dushigikira umurimo w'Imana twori ikintu ciza nariko ndaraba emission David yakoze ariko aramubaza ati kubera iki wahisemo gukora waraje n'amatike y'indege ariko wahisemo gukora concert ku buntu utarihishije wowe arashobora kuba yarabaye capable kubikora kandi uko yavyishuye yavuze ko abikoze mu mutima wo kugira ngo abantu baze muri ico gikorwa abantu bahembuka biciye mu guhimbaza ariko we ego arashobora kuba yarabaye capable kubikora ariko hari abo usanga bitamworoheye kugira ngo ashobore kubikora niki wovuga kuri ico urumva kuri ico kintu umutama wacu David yakoze kandi yabikoze neza cyane yabikoze neza cyane ujya no mutama wacu kandi gafaranga rakegeranije no muri aba muri Australia n'umuntu aba mu Burundi antikurumva ko ari difference nini cyane kuvuga ngo na Jeffis ubwo ega musanze nuko abitahura so ngo ntiyari kurisha amafaranga na David nuko azi yuko mu Burundi nta mahera muri gospel kandi arazi ko abantu ntashaka kuronka abantu akene kuganya imitima ko wewe ashaka afise arakumbe guhimbaza n'abarundi sivyo rero muri gospel ugize kurihisha
ntihaza abantu benshi bo baraboza mugabo bo hari ubundi mutima hari igiti kiba cyategezwa kuza ariko kitaza kubera ayo mafaranga ico kintu rero naje fise ubwo buryo fise ayo mafaranga Imana yarampezagiye twokora evenement za free tugashigikira abantu bakaba mu mpwemu mu bisanzwe ico uvuga abantu bari bakeneye kumenya ko gospel muri kino gihe ikeneye gushigikigwa kugira ngo iduge sekira irikira duga kandi abantu bari bakwiye kubikora ni bande n'abakristo kugira ngo igikorwa gishigikigwe uyu munsi gospel hari abatariko barakuza ingabire zabo kubera kubura uburyo kwanza sinzi no kuva nico les artistes bo muri gospel kandi bariko baragwa kubera atako barashigikigwa bako barashigikigwa kuko babantu nyene bashigikiye muri church ntibariko barababa hafi ngo bagire iki babarere mugabo hari amabwiza mamwe jewe nzi afasha les artistes afasha ingabire amataha bakabashigikira bagashamo na miliyoni yabo kugira ngo ugwaruka rutera imbere canka aba artiste bo muri gospel batera imbere arahari mugani make nibakibone barabitahura abapasiteri bacu nabo barafise ikibazo cyo kwikunda badakunda gushigikira abana babo umenga bari ibintu by'ibikoresho aza karirimba gataha mugabo bateza gushigikira abarimvye bakabankuhaje bakabashigikira nico tufise n'ikibazo cy'aba bavyeyi bacu abapasiteri bacu ntibazi gushigikira abana babo bashaka kubakoresha ibintu by'ibikoresho bo n'umuririmbyi ateza kumufata nk'umukozi w'Imana umuririmbyi ateza kuba nk'umukozi w'Imana kujya kuntu je ndindani muri komite yo mu eglise ibintu bikorerwa gwinani ndabizi gasanga umwarimu araronka gasabuni n'undi muntu aronka mugano ujya muririmbyi imbazi Imana niwe atuma abantu baje mu mpwemu kugira mu pastor avuga ubutumwa bwiza bigere neza nuko hari umurimbyi amubanziriza wa mutegura ikirere n'umurimbyi ateza kushigikirwa karonka gasabuni na wene akaba ankohaje bakamwankohaje agakora igikorwa ciwe ico kintu kirakomeye cyane kubera gituma gikomeye cyane muririmbyi imisi yose nk'umunsi abaririmbyi batuba kuri podium abantu abakristo botsa muri eglise nibo bantu babanza kandi bamara umwanya munini ama repetition bafata umwanya munini uwo mwanya urumva ikibazo gihari nuko abo bapasteri batako baragacira abaririmbyi babaha valeur nk'abakozi b'Imana mbega aho basi bagize bagira bafasha uko kubafasha aho bofasha bose kusanga ko hari imwe abantu benshi byokunda ko bashobora kubafasha bose bo bikora mu byo uko kuno bo bafasha Korale iteza kuba yandika indirimbo sivyo iterambere rya eglise nuko korale yo kwandika indirimbo zikavuzwa ku mateleviziyo ko korale iteye imbere na eglise iraheva ikamenyekana nico kintu mu eglise ataratahura bo muri eglise ari tahanyinshi si bose sikivunga ashaka ko ari no muri leader w'abandi asanga barafite indirimbo yanditse ashaka ko na korale nibamushigika agenda kuri izo ndirimbo ashaka ko afite ubuhinga yarakene kwa meliora kugira ngo bya avance bitera imbere hari mu nyinshi yo shaka guteza imbere gufasha hari gatera imbere ikintu uvuze kirakomeye cyane ntubaye wa mbere avuze kino kintu ko mu mashengero abaririmbyi badahabwa agaciro byari bikenewe noneho mu gihe batarabitahura muririmbyi icari karakora ntashobora kwihangana agakorera Imana nubwo itoca muri abo barongozi b'iyo shengero ntishobora guca ahandi ikagusapotinga hama ugakorera Imana muri iryo shengero bo babitahura batabitahura Imana ifise inzira nyinshi cisha inzira zayo ni nyinshi zirenga igihumbi mugabo batiza kubitahura si uba ngo nujya mwari mato aroha gasabuni garakorera Imana nujya arakorera Imana kuvuga ngo kaya kankoreje maguhaye ibisuga ko ari impembo baguhaye ni juste agakuhaje uko amwe twovugana fafa ngo jewe umpembe abati gikorwa ngora muri church ngura amafaranga wo mpembe Nchituma nenda ivuga ni juste encouragement none kubera ko abaririmbyi besha ko baja mu bindi bihugu bakoraje mu bihugu vya Kenya kandi para muri Europe ibihugu vya Kenya Uganda ukubitayo umuziki kuko ivyo bindi bihugu bibitahura voilà gasanga yagize umuririmbyi iramurihira inzu iramurihira rwaye baramuhashona kuri kiba baraza agaciro ko muririmbyi ronga muntu twacafise ikibazo ntituzi guha agaciro muririmbyi uzosanga agaciro bagahaba abavugishwa agaciro bagahaba protocole oriko mu protocole ntarusha agaciro muririmbyi ko muririmbyi natuma haba ikirere ciza aho rino twakubitiye swata ngamwe rero umva babibona ko ari ibintu byo kwiryohera kurimba babona ko ari ibintu byo yani umuririmbyi naza aririmba amashika watozwe amagere yicare birabikwiye
ari ikindi kintu nkunze kubona basi naco kitameze neza barimvyi babizi yashu barushe ntibaronka amazi mu mashengero hari amashengero mbere n'umuride batamuha amazi bugasanga barya pasiteri bicara imbere atwevure marabaha bose hariho amaeglize batabikora menshi gose natwe ivyo kuri eglize iwacu ntavyo ndabona mugama mu mazi barayabaha vraiment amazi arayaronka muganda amaze kuja mu maeglize menshi nkabibona oya twe barayatanga mugabo hari amaeglize menshi batabikora ugasanga imeza z'abapasiteri zose zitonze kwa mazi baricaye ngaho umuririmbyi yarusha urazi ko binaruhisha birasaraza ariko bo baricaye mugabo amazi bose guhera ku mudiyakoni haya amazi uwo munsi ntanavuga ubutumwa bwiza kuba yicaye ku ntebe gusa mugabo yarusha amazi bwo uri kuraririmba nta mazi baguhaye ugasanga no muntu ntanigi kuguza gukora kuri podium ntunasengera basi n'abantu ngo baraguhaye amazi ariko hari umurimbyi ariko aririmba yashu yamukubise nimuhugira uturagurike ntibamuhe n'amazi nukuri bakwiye kuraba abapasiteri bakabireka ivyo bintu bagashigikira abaririmbyi kuko n'abakozi b'Imana kuko je nazi ko abaririmbyi b'abapasiteri basanga n'umupasiteri mu bijanye na worship rero bateza kudufata nk'abakozi b'Imana turi ibintu vy'ibikinisho ntituri utuntu hari umuntu avuze ngo baririmbyi ngo utuntu tw'utugenegene turi abantu bagiye utugenegene turi abantu bazana ubwiza bw'Imana turi abantu bahembura imitima y'abantu y'Imana mu ishengero none ico kintu none cotoregwa umuti gute cotoregwa inyishu gute hari ikintu uvuze ko abaririmbyi benshi bariko baraja muri ivyo bihugu vyo hafi mbe no si za Kenya gusa mu Rwanda hakurya ariko barajayo kubera iki ni kubera atako barashigikirwa mu Burundi gospel nicyo ntirikira ba encourager sekira iri encourager par rapport ya gospel rumva nibaza ko akamo bakumvise abo vyega kandi ikintu kirakomeye cyane baravyumva abapasiteri murabisikiye baravyumva je kuri jewe iki kintu kirakomeye cyane kubona umuziki w'isi uri kuraba encourager n'abantu bawo mugabo indirimbo mpimbaza Mana abantu bategezwa kubikora kandi hari amashengero canka abantu baba Kristo bafise uburyo ariko ubwo buryo ugasanga buriko burakoresha ego refa kubaka amashengero meza ni vyiza ku bakozi b'Imana kugura imiduga myiza ni vyiza kubaka ama etage ni vyiza mugabo baraba ukuntu bokora ikintu gishobora gusupportinga umuziki nimbara abakozi b'Imana boje hamwe bakiga ukuntu gospel en general atari mu ishengero gusa yotera imbere nuko ndibaza nawe ucumva ibyo urumva ufataza kuvyumva ndababwira kandi kantu sidiko navuga abapasiteri no abantu babafise umutima muri eglise usanga bafise uburyo babimenye yuko ico bivye nico wimbura wimbuye amafaranga uzo kwimbura amafaranga kandi agwiriye cyane baza kumenya yuko uhaye muri amahera atigenda muri studio ububitse ubutunzi bwawe mu ijuru ahantu atari ngese hatari abasuma uvuga ngo uri kurabika ubutunzi bwawe my friend ndakubwira ikintu kimwe nutabikora ugifisa akaryo ayo mafaranga wari gutanga kugira ngo umurimbyi aje gukora ikuwa c'Imana avuge Kristo aje muri sida avuge Kristo uzovuga ko yatanga mu bitaro woje ko yatanga bagakora ikuwa c'Imana ako kantu nanje mazimisi ndakiyumvira je umunsi Imana yampa amahera no bikora shoye kumara ndashobora kumara nk'amezi 5 umwaka ntagwaye cavuga Mana umunsi wompa amahera kuri ndo yakoresha igikorwa cawe kubera iki hari abantu arayareka akayagumanaho akantayakoresha ikintu muga one day umwana agware cyangwa umuntu wonyine ushobore kugwara ushobora kurira 1 million ku bitaro mugabo wo kugira ati yakoresha igikorwa c'Imana niwo bikora hari mwemu iri nyuma y'ivyo bintu satani yarababoshe hari nyene umuntu ari ikintu kitari ciza ari ingwara ibitaro birayatwara wowe gute umuntu yomara 5 mois umwaka atagwaye nyumva ati Imana yamahera amagara deja arakomeye nyumva ati amahera nari kuyakorera mu Imana nkakora ikintu kimeze uko niba byumve basupporting ibikorwa by'Imana niba byumve baza ko bavyumva hari akantu gato numva twokora dutera tuja ku musozo hari umwe yari aravuga ikintu umuririmbyi twari kumwe ryari avuga ati gospel ngo iriko iratakaza akanovera yavuze yo mu Burundi eske ngo aba artiste ngo bariko barandika indirimbo nyere ngo zitagira akanovera muga twibuke ko hariho n'abariko barazandika zifise akanovera eske ico kintu cyo bakihari ico kintu sinagishigikiye na gato ahubwo mu Burundi two turakora
n'uburyo bwacu bukeya dufise two turitanga mu gukorera Imana ahubwo mureka avuga ivyo bintu akwiye gukizwa ku muntu gospel yacu imeze neza cyane je nirirwa kuri social media nirwa ndashigikiye aba artiste bagenzi banje turiko tubikora neza cyane mu mafaranga make ya dufise no kwitanga kwacu kose ikibuze n'uburyo uburyo buzoboneka kuko bivuze uburyo buzoboneka ni bya bindi ko turatanga kamo babimenyere bige gushigikira abantu dufise amajabo menshi nta bikorwa dufise uwo muntu ariko araponda usanga n'umuntu aba ari inyuma y'igihugu ariko araponda mwana ashaka kuvuga ati kantange na 50000 basi déplacement y'umuntu agiye muri studio nshaka kuvyumvira cyangwa ati ndanda je ndabizi abantu benshi ko baraponda ngo nta kanovera ngo muzi ko gifise ngo gospel mu Burundi ni batubenye habako mu Burundi naho atari mu Burundi batako aho kuja gushigikira ikowa c'Imana bako banakiponda kandi cyane ko turabona n'abo bantu baba grand frère bacu badutanguri bamwe navuze mu mazina bari mu bantu batako barashigikira abatoyi babo dufise ingwane kutanashigikirana no muri umuziki wa gospel nico itwangira navyo ne mu bintu bituma abantu batadushigikira none bazodushikira kandi twinubana tudashigikirana twe kugacu tufise ibibazo muri gospel ikibazo kudashigikirana nta solidarity nta bumwe ndiko ndabona muri gospel mu ba artiste turiko turapondana gusa upona igikorwa ca mugenzi wawe igikorwa c'uwundi wumva wo giponda ntiwumva ko gikuza cyenda zina ba artiste adashaka gupartager link yawe uri mu artiste mugenzi wawe ikibazo akamurunka link akayiraba gusa kana yihoza ntanayipartage twitwa ngo turabana b'Imana ico ni icyaha Ngocho gumushango ngo shira kuri starting ngo postinga wewe ura postinga abandi umva dufise ikibazo tukuna majaro ziyenye dufise amajaro dafisi yava icambe harakenera urukundo no muri gospel namenye je namana bivuga ndose akaryo nzobivuga turakenera urukundo abarinzi yo muri gospel tureke ibintu byo kugara ukugara kandi ko dukora ikuba c'Imana kugupartager link ya mugenzi abana karakanu korosha gatoya cyane abisi baturusha gushigikirana twere muri gospel ntitufise ako kantu ko gushigikirana none ukore kura kivuga ni hataba iyo solidarité munube none ze gihugu ca Dani ho umva hoho bizokomera naho ronka boneka abo ba supporting hatabaye urunani muri gospel umva gute barageze gupanga urunani rw'abaririmbyi biranka barageze gupanga ibintu byose nukuri turabuze ubumwe muri side ho ni Rwanda kominduru dufise amakode menshi dukode tagifisi yo tuva nukuvuga ngo bizotuga ko twavansa mu gihe tutaraja hamwe kwanza ega n'abantu bwo badushigikire twakene kuja hamwe kandi ni atasiyo muhemu no mashengerera atako mubari mu mashengerero muhemu yo kuba bamwe bakumva bumva ibintu ukubakumva bo korana uko nyene bandi bakumva ntiri mu ba artiste bamaze gushika kuri social media gusa iri hose no mashengerera hari iyo ni muhemu yateye kabisa Monicho kintu satani yo coca atazogihagarara ko kugira ngo erega mu bisanzwe ibi by'Imana biragwanywa je niko ndavyibaza kwera iki sekira igituma itagira ibitero umva nibaza ko sha bahura no mu bintu byinshi vraiment ngiye kuraba vraiment muri sekira vraiment hari urukundo byukuri ega sekira satani nayigwanya ntayigwanya sekira none yigwanya gute kandi ari ubwami bwiwe se ko baririmba ibintu byabo byiwe nyene none urumva igituma nibaza ko rero igituma muri gospel hari intambara hari kudashigikirana hari urwanko hari kwikunda ko umwe wese akumva nyene ateye imbere akumva ntiyoshigikira mugenzi we akumva ahubwo yo muponda yo muminimiza yo atari ikintu satani yazaye kugira ngo ntihabe ntuzeye fondation ntihabe uruzitiro kugira ngo ibintu ntibigire kure uribuka mbe nibande hariho abantu bagize bigeze kugira ubumwe sinibuka ko nabisomye muri bibiri bagomba gushikira imaniri baruha ku munara baraduga abantu bagize iki bagize solidarité bari bagiye hamwe bagize urunani ariko kugira ngo Imana yazakona atabantu rero abantu ikintu nahakuyura kize abantu iyo bagiye hamwe ibintu byose biba bigenda neza Imana yabonye atabantu ku runani bafise barashitsa hondi kabisa cibayoberanye indimi urumva hari n'ikindi kandi ngomba gukosora kuri ivyo yuko uravuga bijana na ini ubumwe hari amacakubiri y'amantuze y'uburere ukumva ngo abo muri noro ngo abo muri side kumva wo muri noro ntiyoshigikira wo muri side nukuri icana cyo kirahari nukuri birahari kandi birambabaza cyane
wanashima abantu bo muri Nord twigwa twaratuma muri Sud boje barantuma muri Nord sindiko mugari kumvuga abandi sivyo muri Nord afise akantu ko kunuba abantu bo mwisi bo muri Sud cyane abonye no kuri afisha ryazoye mu Kamenge mbe ni mu Kamenge bo ni mu Kamenge mugabo nagomba gukosora ico kintu ko maze kucumva kenshi umuntu wo muri Nord umva umenga arakengereye umuntu wo muri Sud kandi two tuvuga Kristo twese no kuri iyo mwe muvume hagarare twumva ko two dukora Imana twese atagwa ngo wo muri Sud ngo muri West tuko dukora Imana mwijuru hazobayo Nord na Sud na Est na West babireke kandi ico kintu kirimo abantu mu kumva umenga umuntu wo muri Sud umuntu wo muri West no kuri vraiment dukora umwami umwe vraiment ikibazo ngo muri no barimba neza nko muri Sud ntibazi kuririmba ninde yaguha akazi ko kukura abantu bazi ko Imana atabizi yatari no kwihagikwa kita nabonye kuba kosa ko maze imisi ndakabona ko je ibintu sindavyika usha nabibonye ya asha wenda azi kutarakabati je nzobivuga kandi ntitwobiheza Dani ntitwobiheza n'ukuri ariko nizera ko tuzoguma tubigaruka ko nkuko nabwiye abadukurikirana abakunzi mudukurikirana narababwiye ko ukuri dukeneye kumenya hari abakuzi tuzoza turakubazana abo bantu bakatubwira ibyo dukeneye kumenya birivuga ngo tuzomenya ukuri hama nako kuduhe kwidegemvya rero Dani sinzi ko arakandi kajambo wovuga tuvuze ibitari bike sinzi ko hari akajambo wumva utogenda utavuze ubwira bariko baradukurikirana bo cyambere novuga no kubashimira ko mwashoye kudutega amatwi yanyu n'amasonyo kudukurikirana Imana ibahezage dushimira ni television ayita Ndufacom TV urumva ni company ikagira na TV muri company indani muri company nyene na nyene wicaye Ndufacom TV turabashimiye cyane kura mwatwiyumviriye ko mukadutumira niteka ko hari abarinzi benshi ariko kura mwatwiyumviriye Imana ibahezagire cyane amen amatwanezerewe naho ndiko ndavuga uko ndakunda umuziki wa gospel ndakunda Imana cyane nubwo abantu tudushigikira tuzobana dukora kandi dufise Imana idushigikiye nutoshigirwa n'abantu Imana igushigikiye birakwiye muri ubwo buryo bwacu bukeya ntizoreka guhagarika gukorera Imana umunsi umwe izohagurutsa umuntu nitubinginga kudushigikira nubwo bo bireka Imana izohagurutsa amabure ikora Imana gikorwa bishigikira igikorwa hama kigere kure yego umuntu ashigikwe n'Imana bari ikintu kiryoshe cyane biraryoshe gushigikwa n'Imana kurusha gushigikwa n'abantu rero nubwo abantu batudushigikira none basaba batadushigikira muri kandi kandi Imana nabo itegerwa cyangwa ishobora kuba convaincre bakabikora tegezwa kubemeza kandi akandi kanusha kandi kuva umwana w'umuntu shiti atari Imana ikimukoresheje rero reka twitege Imana suko twizere Imana yonyene twizere kugira ngo basi ica mu bantu cyo naco mugabo kimenye mugo udakoresheje n'Imana weta ni wovuga usubira uvuge uzovuga usubira uvuge azovara bitaho kuko nukuri bra je nyukija kantu wo wavuze ku kintu kijanye n'ukuntu mu mashengero badatahura cari cyo kuririmba umuririmbyi hari ahantu hamwe nto kwirwa ndavuga batanga agaciro umuziki basi piano igapfa amatusha kazoshaka gahondagara kazovuga ntibavyumva mugirya microphone ikoresha umukozi w'Imana nahantu hamwe imishengero sino kwirwa ndayivuga irya microphone ife umunsi umwe bumve dimanche itavuze canke bafre irya kubera bafre aho nisohora amajwi ya microphone aho urumva ikibazo caba kibaye cabona ko hari ikintu gikeneye gukoreshwa umva ko hari kudaha agaciro iki umuziki wo mwishengero mbwa twibagiye ko hari n'amashengero aha agaciro umuziki novuga gato kuri Shemeza Worship Temple no kuri naragiye ndumva ndaryohe ukuntu nsanze Mutama Apolinera bikora umusanga hariya mu muziki uzomusanga yicaye kuri pot kandi ni pasteur uzomusanga ari mu ni apotre urakoze kumusora uzomusanga ari hariya mu baririmbyi barinda bava kuri podium ari hariya mu baririmbyi nta munsi n'umwe uzomusanga yicaye kuri irya ntebe cyo kintu umunsi ntangura kuja carankoze ko nahise neraguza ati nza gusanga yicaye za ntebe ariko ndamusanga ari hariya mu baririmbyi cyo kintu je carashoboye kunkorako ugiye kuraba ikintu cambere ishengero ntirahera mu ikintu kiri equipe la musique iri equipe ko ucuvuga to umuntu wawo musa abakozi b'Imana botahura kino kintu ko ishengero cambere kirigize c'est la musique yumva ntibatahura ico kintu ega urumva ikibazo
je ndazi amaeglize menshi ahora aronka ama support yo kuronka ama instrument ko ibintu bijanye no guhimbaza Imana n'ama instrument biri mu bintu bidufasha guhimbaza Imana bakwiye gutaba yuko le musique ni ikintu kidufasha hani abapasiteri baronka ama sponsor basabye ama sponsor ngo babafashe bagura ama instrument yo gukora ikuwa c'Imana ko baca bayarya rero je ndabazi benshi ikibazo rero sumu si babisi batatu ni benshi aha mu Kanyosha dufise ingorane aha mu Burundi sinumva ngo mu Kanyosha aha muri dufise ingorane yo gukunda inda cyane ntidushirige ikuwa c'Imana imbere benshi baronka ama sponsor baca bayarya aho gukora ikuwa batiza gukora cyane mu by'amafamiye yabo cyane bakaja kubaka amazu yabo bakaja kuryoherwa rero ndabizi bro rero numva ko tugifise ikibazo gikomeye cyane c'abungere badakunda igikorwa c'Imana bakubashira imbere inyungu zabo umva ko naco kiri ikibazo abantu basenga abantu bumva ko bafise inyota y'umurimo urumva ko hari byinshi byo gusengera kandi nabo bantu nibaza ko nabo bakeneye gutegwa kama kugira bumve ko umurimo wari ukwiye kugera kure gukomera rero nimba umuntu arose ikuntu yokorera Imana nayo mafaranga ikayaguha kumva ko yo yakorera ico gikorwa rero sinzi gira toshobora kurangiza nimba wahejeje umva atakandi kajambo atayindi message wotekera mudukurikirana kandi mwakoze abakurikirana Ndufacom TV tubashimire mudukundire tubashimire cyane Dani worship atubwiye ibintu bikomeye cyane ndibaza sinirwa ndabisubiramwe mwabyumvise rero ikibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona yashimikiye cyane kuba pasiteri b'amashengera ba apotre ba bishop baki ariko nibaza ko atarabo gusa umuntu wese agira ico yokora kugira ngo umuziki mpimbaza-Mana ukomere kuko nibaza ko ari uzotuma ibintu byinshi bigenda neza bawukoresha henshi mu mariage barawukoresha mu mashengero barawukoresha mu bintu byose ahantu habaye amanama usanga uwo muziki nawe uri urakoramo reka ushigikigwe Kristo azamuka avugwe rero murakoze bariko baradukurikirana twagushimiye Dani murakoze naho ubutaha nibaza ko no hanyuma nitwagutera kamo uzotwitaba shukuna habonye nzoza urakoze cyane mwari kumwe na Fabiola Shimimana irindi zina ryiwe ni Fafa Praise ka twari kumwe na Dani Worshiper murakoze dushimiye n'umukameramani wacu bamita Larry Case neza cyane abikora neza everyday turamushimiye nawe murakoze ciao